ni benshi bavuze ati uru rugo ntikoshoboka ko rubaho ariko Imana yabagiye imbere turabatsinda kandi zizobandanya tubatsinda. Ego kandi ndashimiye na papa ndamushimira cyane kandi nama nawe mubwiye ko ndamushimira. Ndagushimira urukundo mama mwereka nubwo uwo munsi je nari mpari gusa namenye ko nari ndyoheye cyane kwa mugize mariage kandi narifuza yuko naba mpari gusa aho nari ndi nuko batanyemereye kandi ndishimye yuko ibi bibaye mpari nubwo ivya mbere ntari mpari. Ni nka mariage ya kabiri. Très important. Très important. Bwakwiye ndaryohewe sana sana kandi mu vyumva. Très important. Umwana na nyina rero ashidukunda. Tabaza amajambo kweli ariho murambana. Rero ndashima Imana kuba yarampuje namwe kuba kugereye isaha tukiri kumwe kandi ndabikenguruka cyane munyitaho mumfata nk'umwana wanyu nta kintu ntimwigera munterera pembeni nk'abandi. Hari abakozi benshi bifuza ko bubaho nk'uko je mbayeho mugabo batigera babibona mugaje ndabikenguruka nongera ndabashimira cyane ndanabasengera mukomeze mugume mu ngo rukundo nyene muri mwo murambane. Imana ishishikare kubaduza cyane ku rugero rurenze. Amen. Ku buryo ku bintu mwe muharura ko muvuga ko ati twe tuzogera ahubwo ibarengeretse ku bintu mutari mwiteze kugeraho. Mana bandanye bazigama ibarindi bigeragezo abo bantu nabo babifuriza inabi batoke mu izina rya Yesu. Nukuri nubwo merewe duhamagatira muze mwegagura igiti n'ivyo tonana gucegagura kubera abahungu b'inguvu turahari twaragwiriye. Hama nyene nkuko twama tubivuze abantu bose baravuze ariko nizere neza yuko mwebwe ntimigeze mwubakira ku majambo. Buryo urugo rwanyu Imana yari iruzi kandi nyene uko vyategezwa kugenda kose mwategezwa kubana kuko ikintu cya mbere nzi ni yuko ata muntu ashobora guhagarika isezerano ry'Imana ku muntu. Bashobora kuvuga bashobora gukora ariko erega hariho n'abakoze hariho n'abatavuze. Je ndibuka ko hariho n'abakoze bari bashakanye ibintu bigende neza ko byaragenze neza n'utari ko twayishitseko. Kandi hagurukije abantu ihagurutsa abantu mugabo ikuyumvira ku bandi bantu. Rero nukuri muri citegererezo kuri jewe muri nkabigisha muranyigisha byinshi. Maybe namamvuga nti umugore wanje arahiriwe kuko hari ama challenge amwe maybe mwebwe mucamwo jewe rero ninabigeramwo nzomvuga ati kanawe ngine bagasenyura kanuko toka je ngira ngo tuzompayura ni dushasha ngira ngo ntarababonako mugudu challenge twose mwagiye muracamwo muga survive mukadunesha nyene ivyo kandi Imana ishimwe yuko vyamayibera ku mugaragaro. Burya muri umwaka nabonye mwo kiganza c'Imana, nabonye umwana, nabonye umugisha, nabonye ibintu byinshi narabivuze, nabonye modiera nari nsengera iminsi myinshi nubibaze yuko byagiye biragenda neza. Nukuri merci beaucoup. Twahuye n'ibintu byinshi ibyo mwamenye n'ibyo mutamenye ariko Imana yatubereye umwizigirwa. Rero ndabashimiye cyane kandi nanjye ndabakunda cyane mwese ko muri ngaha mwese. Hama nanje afise umunezero mwinshi cyane kubw'aba bana banje. Imana yaranteye agateka yarampaye umuhungu mwiza nk'uko. Fisimana Fisimuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo ndakometre singesubira inyuma ko Yesu
nanje nzonesha yaraciye inzira Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Solichet Capo. Joyeux anniversaire. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Solichet Capo. Sabukuru nziza. Washa moto we. Kabasha. Okay. Ego. 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 Solichet Capo. Uduhana haya. Uduhana hara. Uduhana Uduhana nana. Uduhana mama. Uduhana fiko. Uduhana beresere mwiza. Cheers! Alla love! Alla love! Mugire alla Solichet Capo! Alla Solichet Capo family! Mwese! Alla Solichet Capo! Listen, what are you? Alla Solichet Capo! Gonga kwano! Uliruda wa mwana. Uyu? Alasia? Mama? Okay. Mama lao. Gonga kwano? Sawa. Confirma.
nishe gukunda undagera usenga undagera usenga undacana uko kuntu Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe cyane rwose kandi ashishikare kuganza muri runo rugo rwa Ntare ari kumwe na Fanny Lavine. Hama uno munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi udasanzwe ku buzima bw'uno muryango. Ni umunsi kandi umunsi umengo uri special, usa neza neza nk'uwo munsi nyine mu mwaka uheze. No munsi twaramutse ko turacelebra abene data solution couple bakwije umwaka babaye umwe. Nukuri umunsi nk'uwo munsi nyine haraguye imvura, ni gitangaza ahubwo ni gitangaza kuko kunyene imvura yayiriwe goro munsi niko yaguye ico gihe. Ndibuka yuko baciye muri byinshi nivyo singiye kubisubiramwo, byagiye bivugwa ahantu hose henshi agiye atandukanye, ariko mu kintu nshima Imana no kubera yuko burya iyo Imana itanguje ikintu nyine nta muntu n'umwe ushobora kuva ku ruhande ngo aze kugihagarika, kiteza gushika. Kandi Imana ishimwe ko bano bene data babaye ibikoresho byiza kugira ngo nyine ijambo ry'Imana rishoboye kwambara umubiri. Turiko turashima n'ivyo, ariko amajambo menshi yavuzwe wanashaka turetse na avant mariage même na après mariage bavuga yuko mama nti buce kabiri tuvyereka abagabo, mama tubaye amezi abiri atatu angahe, ariko Imana ishimwe ko babaye abahizi. Bijya ndirimbo ngo baravuze baraheba barata kubatanya baberaga hata. Urumva niho nibaze yuko na Norasingira yakwe iyo inspiration. Rero burya Imana hari ikintu yashaka, hari umugambi yari ifise kuri generation z'iki gihe, hari umugambi yari ifise ku gihugu, kuri generation muri rusange. Burya Imana ihagurukije abantu, ihagurutsa abantu mugabo ikuyumvira ku bandi bantu. Rero nukuri muri citegererezo kuri jewe muri nkabigisha muranyigisha byinshi. Maybe namamvuga nti umugore wanje arahiriwe kuko hari ama challenge amwe maybe mwebwe mucamwo, jewe rero ninabigeramwo nzomvuga ati kanawe ngine bagasenyura kanuko toka je ngira ngo tuzompayura ni dushasha, ngira ngo ntarababonako mugudu challenge twose mwagiye muracamwo muga survive mukadunesha nyine ivyo. Kandi Imana ishimwe yuko vyamabera ku mugaragaro. Burya Imana ishimwe ko challenge zamazibera ku mugaragaro kubera burya zibona abantu benshi kandi zigisha benshi no kungene mu bicamwo mukabi nama numva bavuga ko yuko muri intwari kubera nyine ibintu mwaciyemwo kungene mwabinesheje. So rero nukuri turashimye cyane, turashima Imana cyane, turashima abantu bose babaye ibikoresho by'Imana. Burya hari akantu pastor yari yavuze avuga ati nta kintu gikomeye nko gufata umwansi wawe ukamugira igikoresho. Burya hari n'umunsi umw'Imana yitije Satani mugira igikoresho cyo kugira ngo ari jambo ry'Imana ivuga ngo iyo Satani abimenya ngo ntiyari kubamba umwana w'Imana, iyo aza kumenya exactly ibintu biza kuba abambye Yesu ntiyari kumubamba. Mugabo kubugugu bwiwe nyene yavuga ati ndamuhejeje kumbe atanguje ibindi bintu atazoshaka kwitura. Rero hari abantu jenzi neza barabansi banyu babavuga nabo kuntu mugabo ubu unye bari mu bantu ahubwo babaye ibikoresho byanyu bari mu bantu ba promoting avuga nti wow kupi kaze biki nibiki nyene narakungene Imana. Hari abamwe cecekesha n'abandi hitamo yaminwa nyene yaminwa nyene yatukana ikaba ibikoresho byo kubavuga neza. So turabakeje Imana ishimwe mwakwije umwaka, kandi mwakwije umwaka mufise mwarungutse mufise n'ikibondo mwarungutse. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi ibi rero twavyiyumvire hamwe n'abana banyu bose, abana banyu bose bashizemo ukuboko
muvyumve neza rero muri ibi bintu ngaha aha anye nta numwe atashize mu kuboko twese na yashize mu kuboko nahaya yashize mu kuboko nahaya bose twashize mu kuboko kugira ngo ibi bintu biboneke nukuri nabo twari gukora ibirenze ibi ariko Imana ishimwe kuri ibi ariko nizere yuko tutera tuja imbere ikindi gihe hoho mutwitege so nukuri turabakeje kandi turishimye turaryohewe tubayeho neza abantu barabibaza yuko ngo hari abantu barakunda kwibaza ikibazo ngo ese rya rukundo tubona ku ma social media batwereka sha nukuri no muhira nuko nyene bantu bimana no muhira nuko nukuri je ndabashingira no nga muhira nuko babanye mu munezero ntange mu rukundo ibintu byose ni sawa abana baguwe neza twese tuguwe neza abashitsi baje ngaha bagubwa neza burya nta muntu numwe yegera yinjira muri ino nzu ngo agenda ataguwe neza so muri umugisha w'amahanga muri umugisha wacu Imana ibahezagiye mwongere kandi muronka ibirenze ibyo mwibaza ibirenze ibyo mwasengeye burya hari ibyo mwasengeye mugabo hari n'ibindi ngo bitigeze baca mu byumvire jambo ry'Imana rivuga ngo iby'amaso atarabona iby'amatwi atarumva ariko ibyo nyine ibyo nivyo wacu nivyo by'iwacu so God bless you Solution Couple hama uza kugira wese cyagomba kuvuga nta numwe twimye ijambo ko yari mwese ngarafise ijambo cyafise umwese munafise cyashaka kuvuga wese aravuga mupate vitu na watu kandi imfura bari we love you so much mwabijamo muzi ko mutavuga muzi ko ntashoboye kuvuga mbere makuru Yesu ashimwe kandi na jewe sinoreka gushima bwa mbere na mbere dukomera amashi Imana tuyiha amashi hama nanje mfise umunezero mwinshi cyane kubw'aba bana banje Imana yaranteye agateka yarampaye umuhungu mwiza nk'uyu akazana umukazana we nawe nkunda kurusha Urosi noreka kwishima kubona Imana iduteye agateka bakaba babaze umwaka bubakanye keshi naho nabandi ruguri Gitega nararonka inkuru ku matelefone zinshi vutu bakiriko barategura mariage ko atakizova mwatandika izoba ariko Imana yaduteye iteka ndetse yaduhaye n'ikibondo tushima Imana hama niteka gushimira Imana Yesu ashima Thank you mama ashimondekana kurabire Fabio ni wewe ni ku nimero ko abahaye fana kujanye no kugira marafu nimero Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ati navuze Yesu ashimwe. Amen. Umunezero udasanzwe umunezero birase ku wundi. Kuba bamwe mu muryango burya umuryango akenshi ikihukuza n'urugo. Kweri habaye urugo habaho kurondoka kuvyara abana bigatuma umuryango gwira. Twebwe rero Imana ishimwe umuryango burya abahungu ntitwari benshi cyane nk'abakobwa ariko uko turagwira. So nuvuga ko umuryango waragwiriye abahungu turahari. Nukuri nubwo merero duhamagaratira muze mwegagura igiti n'ivyo tunanira gucegagura kubera abahungu b'inguvu turahari twaragwiriye. Hama nyene nkuko twama tubivuyizi abantu bose baravuze ariko nizere neza yuko mwebwe ntimigeze mwubakira ku majambo. Burya urugo rwanyu Imana yari iruzi. Kandi nyene uko byategezwa kugenda kose mwategezwa ku bana. Kuko ikintu cya mbere nzi ni yuko ata muntu washobora guhagarika isezerano ry'Imana ku muntu. Bashobora kuvuga, bashobora gukora ariko erega hariho n'abakoze, hariho n'abatavuze. Je ndibuka ko hariho n'abakoze. Bari bashakanye ibintu bigende neza ko byaragenze neza, none utari kubona ko twayishitseko.
kandi si itariki gusa nyimba no munsi twifurije isabukuru y'imyaka mumaze mubakanye ntibisiguye yuko ari umunsi wa nyuma nyene bihereye ngaha anya muracabaho kandi muracabaho neza mukundana je vraiment ndakunda urugo rwanyu kuko je sinzi kweri hari ukuntu nyene umengo urugo rwanyu ruraryoshe buri muntu wese mu bisanzwe ntidufate yuko ari urugo rwa rezo sose ariko dufate nyene yuko ari bwo buzima mubayemo ahubwo je mpora mbona yuko rezo sose yaribayeho ku bwanyu simebwe mubayeho kwa rezo sose kubera ko burya mwinspira abantu benshi hariho abantu benshi jewe nzi haraho naho mpora nicara nkumva ariko babaca ko imigani kumbure ntibanazi ko tunazinanye mva ko barabaca ko umugani urazi ngo tombe kagira urugo nk'urwana akayego ni vyiza cyane hama Imana ishimwe ko mwarabaye intahe za benshi hasigaye rero ahanje hasigaye naho abatumwa esi ifana nawe yasinyeshe yavuze mba navuze uri gombo umukobwa wanje nawe agivuze ni wewe kandi turavuga nk'ifuha Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Bwa mbere na mbere ndashima Imana katugejeje kuri uno munsi tukiri bazima katugejeje no kuri ino tariki. Ni benshi bavuze ati uru rugo ntikoshoboka ko rubaho ariko Imana yabagiye imbere turabatsinda kandi tuzobandanya tubatsinda. Ego kandi ndashimiye na papa ndamushimira cyane kandi nama nawe mubwiye ko ndamushimira. Ndagushimira urukundo mama mwereka urukundo mwerekere urushirizeho kubwo usanzwe mwereka rube rw'ibihe byose. Ndabifurije kurambana muzosazane mutubone dutera imbere mubona buzukuruza buzukuru byose. Yego nibyo muryoherwe. Ongeya rera kandi wewe uri kuravuga muri iyi minsi vuga ko ariko mu rezo sosiyo ni wariko buzukuruza nico ni na wasikata gikano ni buzukuruza akwantu na wasikata gikano na ruso kano okay twakije welcome afie je ndaryohewe cyane nubwo uwo munsi je nari mpari gusa namenye ko nari ndyoheye cyane kwa mugize mariage kandi naripfuza yuko naba mpari gusa aho nari ndi nuko batanyemereye kandi ndishimye yuko ibi bibaye mpari nubwo ibya mbere ntari mpari. Ni nka mariage ya kabiri. Savye Imana yuko twoguma turi hamwe ntihagire umuntu n'umwe azotuvamo tuguma turi umuryango ukwiye. Amen. Maneno. kandi uri umugabo mvuga uri no uhagaze bwo Janete yaho. Asayirutse. Flamingo. Babila kujo patrolio ati. Nguraba hariya na mwe sawa kukenya. Ni kama jambo nomba yata. Kweli nomba majambo yaheze kwekora umunezero. Olala olala. Très important. Très important. Mugakwenda ryohewe sana. Sana kandi mu byumva.
biraboneka Très important. umwana na nyina rero baje gukora ndabaza amajambo kweri ariho murambana ngwino gusa icyo nsabye ndashaka muzona buzukuruza n'umwuzukuru wa kwanza oyaha amuzukuru wa haya wowe uwo mubona wumve icyo ni iki tiga di bya Amen, Josh. Numva urakugira amaso yakuruka. Second time ngiza amaso yake. Come on, my son. amajambo araheze hasi nana dadi amakweri musazane gusa imana ntikinyarutse ibihe ngo musaze n'ingoga twende molo so much enjoy kwanza nshaka kuba ndabona utwo dusore nyine amakweri murambane kweri imana ibahe kuramba muzobone icyo ni iki mwese nganda bakeneye na DJ Saif hariya azomubona Okira ngo nana ingo Unge. vuga ivyo nyene wumva bidubiza umutima ngari karavuga Yes. Ozi bivuga. Nana kimwe wakora vuga ibintu byinshi nacyo wakora ngo ibintu uvuga rero nkabiri. Nawe guys, yes. Turirimbire basi. Uraryohera? Bivugeno. Iyi video uzoyibona warakuze tuvuga ati to. Kumugoni ko nari imeze sinavuga. papa na mama baririmbira akaririmbo akaririmbo baririmbira papa na mama burya bwo muri tumarani rungu Oya, nge ririmbe kirenze. Gabundi basigo kwishuri. Change twaita. Change kirenze. Mweja chofya. Mweja nete basi mvyanse kuvuga. Muneza wabaye mwishi. Yesu nashimwe hashimwe cyane bo mpagaze ngaha nkenguruka kuri uyu munsi cyane cyane kuba murangije umwaka tukiri bazima kandi tukiri kumwe nje namwe ntabyo nari niteze kubera baravuze amajambo menshi mukiri mu rukundo ndibuka haragera igihe ndanasohoka n'urupangu bakamvuga ngo ngujya ngo nono nta nuko ngo muzomarana n'igihe ngo ujye umenga ngo ntashoboka nyene bakavuga byinshi muga nyene je nanje narihorera nkavuga ati n'uwa mbere bavuga uko nyene nkigenda kumukorera neneshwe uyundi niwe tutomarana igihe rero ndashima Imana kuba yarampuje namwe kuba bikugereye isaha tukiri kumwe kandi ndabikenguruka cyane munyitaho mumfata nk'umwana wanyu nta kintu ntimwigera munterera pembeni nk'abandi hari abakozi benshi bifuza ko bubaho nk'uko je mbayeho mugabo batigera babibona mugaje ndabikenguruka nongera ndabashimira cyane ndanabasengera mukomeze mugume mu rukundo nyene muri mwo murambane Imana ishishikare kubaduza cyane ku rugero rurenze
ku buryo ku bintu mwari mwe muharura ko muvuga ko ati twe tuzogera ahubwo ibarengeretse ku bintu mutari mwiteze kugeraho. Mana bandanye bazigama ibarinde ibigeragezo, abo bantu nabo babipfuriza inabi batoke mu izina rya Yesu. Amen. nta bintu by'imishahara mvugira kuri kamera n'ibyanje nabo gusa ibyo kuri kamera shaka ko abandi babimenye ni iby'iwanje kumenya uri maramaje sinyo agenda tapta na kam oya hari umuntu ataravuga haya hola yavuze hola okay tayo tuvuga gute tunezerewe bebe je nagomba rero kubashimira nagomba kubashimira cyane 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 ufite ibintu muriko muravuga mwese amosozi yakorotse rya mbere sigaye waranyandikije kuri ariko nukuri ndabashimiye festival ndashimiye mama wanje ngaha mami waba ni rya mbere numvise uriko uravuga ijambo mbere ni rya mbere rya mbere pe sinenzi ko birahuriranye Imana ishimwe ubu bari uri ngaha reka nyine nacagiye wari ngaha nyine ngaha kwe uzokomeye yaranje nzokomengira anniversaire uri hafi yanje ego hama merci kuri chere wanje ngaha we muhungu kutera induru je numva atabindi novuga atari kubashimira kumushimira uyu nkuko mwabivuze umwaka si muto nkuko benshi bavyibaza ariko muri uyu mwaka nabonye mwo ikiganza c'Imana nabonye umwana nabonye umugisha nabonye ibintu vyinshi narabivuze nabonye modiera nari nsengera iminsi myinshi nubibaza yuko byagiye biragenda neza nukuri merci beaucoup nkuko Sifere kabivuga mwese dusangira amaraso ariko kandi gusangira amaraso ntibisigura yuko muca mwumvikana ariko dusangiye n'Imana rero mwumve yuko ndabashimira kandi ndabasengera mugubwe neza umwe wese turi mu gihe kigoye biragoye ko abana baguma gukunda baguma bubaha Imana ariko ntaco ndababona ko cotuma numva no kwicuza kuba no munsi nitwa umuvyeyi wanyu ndi proud navyo nukuri birandyohera kandi ndanabigendera vyotuma inkora ijoro n'umurango kugira ngo mugubwe neza vyotuma umuntu yobakora ko yombanza vyotuma no kwemera nkatanga amaraso kugira ngo mugubwe neza mwumve ko ndabakunda cyane ego hama kuri Janete niwe yavyunyensha numva mose arakorotse nagomba kukwibutsa ko utari umukozi nkuko bavuga no musi uri bikivyo nabinda kubira kare kuri Janete burya ntihari no mose agiye muri ville no munsi ugiye muri ville niho sinzi ko amubwiye ngo wabuze bisi ngo ucigenda ibintu n'amaguru dijana vya gutyo ego antuka wabonye ko nagize reaction garutse ariko navuze nti ariko Janete burya nta perma afise ifo ko Janete arandera perma kazaragenda n'imodoka ariko si nivyo gusa namubwiye nti akazo bikazoshikaga navuze bikazoshika akarongo kwa kinga voilà navuze nti akazoshika niko namubwira ibintu bikazoshika Janete akarongwa akiri ngaha ntinzokora ibintu byose umuvyeyi akorera umwana wiwe rero ukomeze witwara neza ntukangwe n'imisore ndabona yuko bakubonye usiga ufise n'aga fresher ukuntu ntibace baguhenda bakutwaye mu nzira atarizo urindire uwazoza tuzogusohora neza kandi ndavyemeye n'imbere y'amakungu kiri ngaha nzogusohora nk'umwana wanje uko nosohora Diera uko nosohora Alasia uko nosohora Eni
niko namwe nzobikora nawe niko nawe nzobigukorera wavuze ijambo nawe wabowe rero ubyumviye ko tugukunda burya utwo wigira twose turatubona twaba twiza cyangwa twaba tubi tuba turakubona turaba ibyo wigira tu ariko turashima yuko ntaco kugaya kirimo ariko kandi Imana ibana kutuzigamira bandanye unayubaha unafatanya kanya ko gusenga hama kuri aba bene wacu unye Fabina na Mukiwesi barabizi ko dukundanye Fabi twabanye ibihe byinshi bigoye buri gihe ndamubonye nibuka ko hariho n'umuntu n'ubu ntakunda cyane ndamukunda ariko si cyane kubera ko yamufashe nabi ntiyafashe jewe nabi ariko yafashe nabi Fabi niwe yamambwira ati bya muntu turakwiye basi ariko byaranse bya muntu turakwiye soka mubabariye ariko nama numva umuntu yo gufata nabi yuko nanje abamfashe nabi bivanye n'ukuntu twakuranye ibihe twabanyemwo nivyo amafikofiko wewe boni bazi yuko ari mu bantu tuba turi kumwe kenshi yarazi mindset yanje yarazi idea mbafise yarazi n'ivyo ndamwifuriza no musi namubwiye nti hari ahantu mugisha kwa ariko kandi ndasaba kugira ngo no mwaka aho bizogire gusomba bigeneye ko ndakubwiye kandi ndazika Imana izobikora nkunda kuvuga ngo urongore ariko nibaze ko kurongora atari byo byihuta cyane abari just blog niwumva bigeze na uzotubwire nzobikora mu bushobozi buko Imana imaze kudutiza tuzobikora nkuko tuzobikora nkuko twobikorera umwana wacu apana uko nobikorera umufrere nkuko nobikorera umwana wanje rero ubyumve yuko mwene wanya gukunda kandi agusengera ndagutsa ku mutima ndaryohererwa iterambere ryawe uri kurasara kuri TikTok mbavuga nti wabo mwene wacu afise kuhaje ni sawa ni sawa kuhaje ariko kandi ndakunda n'ingene bubaha niga ko umuntu ushiye kubaha umuntu urafise kubaha kweri urafise kubaha nibazi ko ejo byinshi abantu benshi bagukundira no gusenga kumeze usenga nivyo hama amajambo yaheze rero kandi gatirikira yonga ifa ko tuyifungura ariko reka tumuha umunota umwe uwe ntavuze ivuga muri ntigo esashim jewe ndabashimiye kubona mwiyumvire kutugira surprise Kayimana ishimwe kubona tumaze uyu mwaka wose twahuye n'ibintu byinshi ibyo mwamenye n'ibyo mutamenye ariko Imana yatubereye umwizigirwa rero ndabashimiye cyane kandi nanjye ndabakunda cyane mwese ko muri ngaha mwese reka n'abazabona bino bintu no kuri ndabakunda badusengera ego abaduha umugisha mwese no kuri Imana ibaryohereze ubuzima cyane nkuko natwirikira turyohereza kare twone dushingiranira intaye mu gatondo je na sheri wanje mugani two bisubira we twivugira ngaha gusa Imana no kuri yatubereye umwizigirwa kandi namwe Imana ibabere umwizigirwa ego araje natwe kuri ariko aravuga ijambo naciye nibuka turi mu kugira amayaje yanditse umutwaro awutanga kuri eglise ati Imana ndagusavye ariko ko umwana nyene yanditse kete kweli yandikira Imana ndagusavye no kuri mama bazogire urugo rwiza nyene umuryango tuba umuryango dukunda umeze neza uryohewe none n'ivyo Imana yakoze Imana ishimwe cyane arashe wari isengesho ego nuko rero tugi gato Elsie mugana aravuga Elsie I love you so much Elsie ndibagire yuko ari mugenzanje cyangwa yuko ari berser nagisaga ndikoze amagambo berser ariko ni nka muto yiwanje vraiment ndagukunda nka muto yawanje mukazana mukuru ego numukazana mukuru Elsie ariko yankunze ataranamenya kuva muri proposal muri proposal yarimwo
ukazana bukuru bwiwe nibwo mwene wacu afite ubushuhe nukuri umubano wacu je na Ese ntiwobwa ngo nibwo ndi bwa kigenzi na kigenzi niko bavuga kigenzi ariko nukuri ndakunda ukuntu nyene anyitwararika nkuko iyo kwitwararika nyene mukuru wiyo kuba murana ko ndamusumba we ni mutoyi ni mudemiri 20 mudemiri 20 mudemiri 15 yashushakirika ako Ese wowe kugenda uvuze basaka jambo kamwe brave urumugisha nukuri muri famille urukundo rwawe kweri vuga okay Yesu ashimwe ndaryohewe cyane biraboneka ndaryohewe kubw'umwaka uheze mubanye mufite urugo rwiza byari ibintu twasengeye kugira ngo umubofranje ngaha kugira azogira urugo rwiza byari ibintu nasengeye imyaka myinshi narafukamye ngaha n'amavi yarakobotse ariko Imana yaranyishuye kandi ndaryohewe kuba ari famille turi hamwe dukundana enfin ndagukunda nanje tukaba turahejeje Okay, thank you Bersere wacu w'amateka. Yose navuze muzoronke ico niki nikiri inyuma. Oya, ito Harubibagiye ijambo harubagiye nanda ne byanze nanda n'ubundi birakunda. Ntibirakunda nanda. Ndakunda kuvuga. Okay. Mune muturirimbira gute se? Katakeke ture. Shamga bankoreye ibintu kwe. Hano abantu ntibagize ibisi bikuru. Twitabire n'abaririmbi. Twitabire. Happy birthday to you. Birthday. Azamukagira ni nashira mu nzu. N'ibindi mwagize. Happy birthday to you. Happy birthday. Wedding. Ni wedding day. Happy wedding day. Hey. Okay. Happy wedding day. So happy wedding day. Fataha. Happy wedding. Fataha. Kajina vuyeru. Mama mubwiriye shakuri iwacu kari. Mugisera mutaririmba. Happy wedding day. Happy wedding day. Solution couple. Turamsiye indirimbo rero. Ayira hagati bigomba gutera. Ariyo. Happy wedding day. Happy wedding day. Happy wedding day. Solution couple. Happy wedding day. Biraheze rero. Katake. Amena. Katake tule. Katakeke ture solche kabo. Pembeni. Katakeke ture. Pembeni. Ulala, ulala. 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 Ari mutwe inzova ari umwe. Wanje ngumva gukunda bikanyanka cyane maze n'imitsi karanda harukundi namanumva kajukanye ngorera ati lavine yavuye kumana kane nzima bwira hajye bavuze ngo nsumye imyaka nguzo mparuruka ucu ntero ncika baravuze baravuga baraheba barata barashatse gudutanya bibabera gahata mutima urahantu hiteka mu mutima uzungurutse n'amatara yakaca natazima ndi umwana w'Imana kandi nace kugukunda ucu byumva nagwe kuri umukazana gwaye nkunda ngeno tambuka nkunda ngeno twenga nkunda ngeno senga cyane cyane ngeno teka nkunda ngeno twenga nkunda ngeno tambuka nkunda cyane ngeno senga we urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngeno twenga nkunda ngeno senga nkunda cyane ko kuntu tigera ugira ubwoba